abakenyezi b'abarundikazi bakora urudandaza ndengambibe ngo baracahura n'ingorane zifatiye ku ndimi zikoreshwa mu muryango wa Afrika y'ubuseruko canke mu muryango wagutse w'isoko rya Zikaba ihuza ibihugu byo muri Afrika yose. Igisata cyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kijejwe ubudandaji caratunganije kuva kuri wa kane inyigisho z'imisi ibiri zihuza abakenyezi b'abarundikazi bakora urudandaza ndengambibe aho bariko bakarihizwa ubwenge mu bijanye n'intambamyi zo kwisunga amategeko mu karere k'isoko ya Zikaba kugira ngo bazooshobore guhiganwa n'abandi bakenyezi bo mu bindi bihugu. Munezero Fadete mwe mu bigeme b'abarundikazi bikorera utwabo akaba yishimira izo nyigisho kuko ngo zigiye kumwungura ibitari bike. Nk'abandi umwe mu rwaruka rusanzwe rushigikirwa n'ishirahamwe ryitwa Kijejwe chambre transversale des jeunes entrepreneurs aho urwaruka rwishi dukoranira bagaheza bakadufasha mu bikorwa byacu vy'iterambere badasize inyuma cyane abigeme n'abantu novuga ati bantaho nikora n'abandi usanga bagendana ubumuga butandukanye. Ndakeneye kumenya mbega muri Zikaba nayaha amategeko ahari adukingira nka twege abakenyezi cyane muzi yuko dukunda guhura n'ibibazo vyinshi haba iyo turiko turadandaza ngaha mu Burundi canke mu bundi butaka. Ndashaka yuko muri zinyigisho nza kumenya ati mbega hoba hari amategeko azodukingira muri uyu urudandaza kubona imipaka igiye kwaguka. Ikindi kintu naco numva nkeneye kumenya ndakeneye kumenya neza ati mbega nk'umurundikazi ndi ngaha nagiriye ubuntu bwo kuza muri izi nyigisho nkaba numvise yuko dusanzwe turi mu mugwi munini novuga ati wo guhiganwa w'urudandaza ni giki nkwiriye gukora kugira ngo sinze sigara inyuma ahubwo nanje nze ndabironkeremwo akunguko. Hama mbenya ati mbega Uburundi nyimba buri muri Zikaba nizahe novuga ati ngaruka nziza canke ico bita opportunité mu kinyamazuru noba nzoronkerayo nk'umujene asanzwe akorera ibikorwa vyiwe ngaha ku butaka bw'u Burundi. Mbega kwiyo twaguye umupaka bisaba ko twagura n'ivyo dukora nikwahe ngiye kwitunganya kugira ngo nanje nje kuri iryo soko ritakiri mu Burundi gusa ariko ribaye mpuzamakungu. Ico novuga ati nkeneye kuza kuhamenyera nico nyene kandi nico niteze kuza kugenda nungutse muri rishira hamwe apana kugatwe kanje konyene ahubwo nk'umujene yaserukiye abandi bajene bo muri Kijejwe. Co kimwe n'icegera c'urongoye ishami ry'abakenyezi bakorera utwabo mu gihugu c'u Burundi nawe nyene avuga ko izo nyigisho zije hageze kuko zigiye kubugura amaso mu bijanye n'umuryango w'isoko wa Zikaba. Twiteze yuko abakenyezi tuzogira intambwe twiyongereye ko abari basanzwe bafise ibintu bakora tukora ibintu vyinshi dushoboye kubijabukana mu bindi bihugu ndetse tubijabukanye dushoboye kuzana amafaranga y'agaciro umukenyezi atera imbere imiryango itera imbere ndetse n'igihugu gitera imbere. Kenshi hari igihe umuntu yitwa ko yikorera utwiwe mubwo asanga akora dukenyi tumufasha kubaho n'umuryango wiwe kubera yuko atabumenyi abafise yaho yokunguruza ngo ashorere nk'ahandi kuko mu rudandazwa ikintu gikomeye cyane burya naho ushorera. Tuvuye muri izi nyigisho turetse ko bazoturangira ingene dusha gushora mu bindi bihugu tuzomenya n'ingene dushobora kandi guca dukora kugira dukore vyinshi dushore uko dushora vyinshi niko tuzoronka n'ivyo dushobora kubika ku buryo imiryango itera imbere ndetse n'igihugu gatera imbere kubera yuko muri AFAB uko dukora dusanzwe twigisha gukora dukurikiza amategeko dutanga amakori. Dutanze amakori neza n'igihugu kizotera imbere.